mu bibanza bishika amajana 258 aho amunara yacu nziza y'Ubuhumuza. Muri ivyo bibanza nyene twisanga hamwe turimwe aho tuko turabuhimbariza mu bibanza bishika 96 njane cyane bigize mwana makomine yubase iyi ntara y'Ubuhumuza. Rero Islam kazi twumve yuko uyu munsi arakaje gahambaye cyane kugira ngo twirimbure tunashimangize twemeza icese ko tugiye gushira mu ngiro ibikorwa byose twashoboye kubona muri kwezi kwa Ramadhan, ndetse bitubera akarorero cyo twirinda gusubiza ikirenge inyuma na cyane cyane mu bikorwa byiza twashoboye kubona muri ku kwezi. Islam kazi umwese mu cyubahiro yagabiwe n'Imana mushobora byose. Murazi ko twitoreye indongozi icese ishobora kurongora umuryango w'Islam mu Burundi igerekezo gicenda mu Nyonyo mwaka wa 2024. Ni kwiryo sango nyene bidatevye twaciye tumwimika icese kwigerekezo rya 2021 Kigarama mwaka wa 2024 tukamushira imbere kugira ngo ashobore kuyobora uyu muryango w'Islam mu Burundi, kandi twese twabishimanije icese hagira byo twiyemeje ko tugiye kumugamburukira kumwumvira kugira ngo dushobore gushika ku migambi y'iterambere itandukanye tuzo kwisanga mu Islam bwacu. Rero tumaze kumushira ku kivi tukamwitora icese ntiyashise ajyanira cyane ngo agoheke, yashise ubwambere yiheza ibikorwa kuko yasanze umuryango w'Islam usanze ufise ibikorwa byinshi byo kurangura kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Niyo yaje gituma yaciye ubwambere dayengeshanije gutanguza igikorwa cyihuta cyo kubaka ibiro bikuru by'umuryango w'Islam mu Burundi kugira ngo ashobore kuboneka aho akorera. Iyo nyubako tukaje kwisanga ishobora kuzotwara uburyo bw'amafaranga y'amarundi bungana n'imiliyoni 3 n'imiliyoni 11 n'ibihumbi amajana 236 n'amajana 656. Wawundi ati gira ahura murabe yabonye ko adafise ahakorera hatekanye n'ibyo twifuza gushikako mu iterambere atavyo twoshobora gushikako icese. Kuri ubwo rero turahamagariye umuryango w'Islam bose na cyane cyane n'intara y'Ubuhumuza cyo kimwe n'ahandi kugira ngo iyi nyubako umwe wese ashobore kugira icyo aterereye nk'uko bamwe babitanguje ejo aho bukera twisange iyi nyubako yamaze guhera maze hatandukirwe ibindi bikorwa twashoboye gushyirwa imbere. Banyoko Abaislamu n'Abaislamukazi murazi yuko inyuma yo kwimikwa hariho ibikorwa byashyizwe imbere byihutirwa na cyane cyane byagaragaye ko bishobora kubaka uno muryango w'Islamu mu Burundi. Aha twavuga nko kubaka amavuriro, amashure, gushinga amashirahamwe yo kuvuzanya n'indi migambi tutiragiye guhimiriza Abayisilamu bose kwama ariko baragwiza umwimbu kugira ngo hashobore kubonekana iterambere rivuye mu miryango maze rigakwiragira n'Ubuislamu bwacu n'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Niko kaje rero duhamagarira Abayisilamu bose kwama bariko bariyumvira imiryango yabo kuko atarugo nta bugabo. Tumve yuko iterambere mu ngo zacu ari ryo rizotuma nibyo twifuza gushikako mu muryango w'Islamu bishobora kubishikako maze tukabishikako dufise ituze. Ni kuri rero duhamagarira uwo wese gukura amaboko mu muzu kugira ngo ubumwe iterambere na cyacubahiro duhimiriza ku ndongo zacu gishobore kubashikira gifise aho kiva na cyane cyane mu ngo zacu. Bayisilamu namwe Bayisilamukazi umwe wese mu cyubahiro yagabiwe n'Imana mushobora byose. Nibikiye agasenyesha rumuri mu muryango w'Abayisilamu inyuma yuko uyu muryango dogeje kwishirira indongozi imbere icese kugira ngo ituyobore niho hacatunganya amatora
ayo matora akaba yatunganijwe kuva ku rwego rw'igihugu, intara, amakomine, amazone, cyo kimwe n'imisigiti. Imisigiti yose mu gihugu cy'u Burundi ishika 685 yose akaba yakoze amatora mu mutekano ntangere. Aho ngaho iwacu mu ntara y'Umuza twisanga natwe muri iyo misigiti, kuko ariyo byagaragaye ko ariho ubutegetsi bwahereye kuva hasi gushika hejuru. Twisanga ku misigiti ishika 180 ya ijuma, cyo kimwe n'imisigiti twebwita yuko isanzwe 200 hose ibyo bikorwa byatunganijwe neza kandi ku rugero rushimishije. Mudukunde rero dushimire iby'umwihariko abashoboye bose kwitanga, na cyane cyane guhera ku rwego bari rugejwe amatora, kugira ngo urufashanye no mu ntara no mu makomine n'amazone.